Je narumvise yuko nariko ndaronderwa sinari ndi ngaha hafi Bujumbura maze kumva ko bariko barandondera bakambura niko baca bafata mutonya wanje bamubwira ati wowe tukurekura ariko Cheval abonetse ca ndagenda maze kugenda niko nabaye mu gihugu nyene kibanyi namuhanuye rero uyu Cheval ambwiye ico kibazo ciwe nagitohoje ko nta caha naco bagihari ubu igihugu cawe buja hehe kuba mu gihugu kitari icawe ntugisaba amazi aho ugeze kwa kundi wari ubimenyereye iwanyu ntugishika ahantu hose uramutse abagenzi iki n'iki n'iki ku bafana banje basanzwe bankunda bakomeze kuguma bankunda mugabo Abahora banshigikira mu mvugo zitaryoshe turahukanye nabo buri muntu wese yumva ko nabona namushavuje narakoze ikiganiro kikamubabaza kikamushisha kikamutirimutsa ku mutima vraiment ndamusavye imbabazi kabisa hari hose mbabariye cyane. Yes, bakunzi ba Open Mic. My name is Patrick. Uno munsi ndi kumwe n'abashitsi mu kiganiro ca Open Mic n'abashitsi badasanzwe bamwe mu basanzwe bazi turi kumwe na Maître Muvayi ndakora mu kiki. Ero neza. Turishokiye na Cheval ndakora mu kiki. Mahoro Patrick. Abantu babumva Cheval ko ntibamenye akazina k'ikibunda abavyeyi bakwise. Ndayishimiye Joëll. Numugihe hari hamaze hari igihe ariko haravugwa ibintu vyo gutokesakaza imico n'akanda vy'u Burundi buciye ku buhinga ngukana bumenyi. Umwe mu babikora Cheval yari yaragize ikibazo gushika ahunga igihugu twashaka tumenye uko vyagenze. Murakoze ego je narumvise yuko nariko ndaronderwa hama sinari ndi ngaha hafi Bujumbura ariko nari mu gihugu maze kumva ko bariko barandondera bakambura niko baca bafata mutonya wanje mutonya wanje maze gufatwa arafungwa bose ni nka mutonya wanje ariko n'umwana wa grand frère ndamufata nka petit frère nyene arafungwa imisi shika nko kundwi indwi umunani gutyo bamubwira ati sabwe bamubwira ati wowe tukurekura ariko Cheval abonetse nanje urumva maze kumva ko ndiko ndaronderwa cyane byaranteye ubwoba kuko ndi umuntu nirinda ibintu by'amadeni ibiki n'ibiki ibintu nyene vyo nk'ibibazo biba bikomeye cyane ku mugabo ndagerageza kuvyirinda maze kuvyumva uko nanje narumvise kweri ko umutima utameze neza ntatunganye ca mpitamo kuyanyagisha amaguru ca ndagenda maze kugenda niko nabaye mu gihugu nyene kibanyi kugira nyene urumva nari namaze no gucanganikirwa mu mutwe ndiko ndiyumvira eske nomenya ko ndiko ndaronderwa mu biki nakoze iki nishe umuntu nahemukiye igihugu natutse inzego nyene birancanga bimaze kuncanga niho naca telefone umuvyeyi Maître Muvayo ndamubwira ati muvyeyi jewe urabizi ko ndi umuntu umwana wawe uhora umpanura muri rusange uri umuvyeyi wa twese abasani abakora ibiganiro abaki uratuba hafi ariko je nagize ikibazo ndamwiganira ukuntu bimeze byose maze kumwiganira turayaga umwanya munini arampanura ku bintu byinshi urumva wongera hari byinshi yarabizi ko je ntarinzi arampanura cyane nk'umuvyeyi ku byo dukora kuri aya ma content dukora amajambo dukoresha ko atari meza ko dukwiye kuyahindura tukagerageza kwiga ibijanye n'imico ndangakaranga k'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira tuze twamenye amajambo dukoresha tureke no kwigisha abana bakiri bato amajambo atari meza. Yewe uko namubwiye ati none muvyeyi nogaruka gute wumva nkiriko ndaronderwa niho yacambwira ati utezogaruka mu gihugu guhunga igihugu siyo solution utezogaruka mu gihugu niho yacaguma mba hafi rero anyagisha arandemesha arandemamo umutima w'ubwo buramvamo mbona kugaruka. Maître Muvayi mucumva umwana w'igihugu atelefone avuga ati sinkibarizwa mu gihugu ariko ndifuza kugaruka muri iyo nkuru mwayakiriye gute niki mwamutekereye kugira ngo uno musi abari ngaha? Bakoze abantu bari bamaze iminsi bahungabana hasi Cheval gusa ni benshi cyane mugabo nibaza yuko atakibazo kutagira umuti cyane ari ibibazo byo kuvuga utariko igihe bane bibata muntu yishe akagabana igihugu
namubwiye yuko usanga ari ivyo turaza icyo tuyage kujya namiza ko abajene benshi ndabakebura subira ndabahanura n'ubu mu kanya namusubiriyemo ko amategeko burya araremera. Ibyo bintu byo kuja ngaho mukavuga yamuhe mukiyongera kandi mugasubira sivyo, naho batuvuga iby'imico hariho imvugo utarengwa mu byerekeye mu kibano, byerekeye nawe ubwawe mu cubahiro cawe hari imvugo utavuga ukubahirisha bigoye ishema mu bantu. Rero mu minsi yeze ugaruka rwinshi wari rwagerageje gusa no kurenga cane, hanyuma sikasi ugaruka rwonyene. Abantu benshi ibyo bintu by'amamediya sosiyo barihenda cane, benshi mbona bafise ubushavu bwabo, bafise ibyo bashaka guserukira mugabo bakabikora utariko. Abandi nabo bakigana ibindi bihugu za Amerika icyo bita muzonya amashow business mwene ivyo bakashaka kubyigana mu kifaransa de copier, bagashaka yuko biba ngaha mu gihugu cabo cy'u Burundi. Ibyo byose ni ibintu amategeko n'imico atararekura, naho imico yacu canke siyo ngaha mu Burundi gusa, aco bita la théorie d'évolution. Abize histoire bashuri menshi barabizi. Ibintu birahinduka, niyo mabona n'ibwira shingiro rihinduka mu bihugu. Kujya amabwiriza shingiro n'amategeko ahinduka mu gihugu na ngaho iwacu canke n'ahandi, barakwiye kuza baragira icyo bita zitajanye. Ni n'ama-assemblée yiga ikibazo nkoramutima, kubona yuko ugaruka rwinshi rwama rwafunzwe kuri ico kibazo, ugaruka rwinshi rwama rwafunzwe kuri ico kibazo. Ubona nka kera batama barambara rubido uko siko bambara, na Yezu ukundi yambara nawe yoza nka kwisi igiye kwambara kujya nyene, none kuvuga ko ibintu byarahindutse. Rero nikungunda kubwira n'abantu n'umuntu w'umurumonge n'umucanguzi nibavuga cyo kimwe, umuntu nga muce bitoki n'uware mu mugamba imvugo simwe. Ibyo byose rero ni ibintu bagomba ku abanyepolitike kuraba uko bihuza. Umuntu yakuriye mu Kamenge n'uwakuriye nga mu Kinindo mentalite zimwe, mugabo bose bagomba abarundi. Rero namuhanuye rero uyu mu Cheval abwiye ico kibazo ciwe nagitohoje ko nta caha naco bagihari. Ubu igihugu cawe buja hehe? Icaha uracemanga canke ukaja mu butungane bakakubaza hanyuma ukisigura. Mugabo je narabaye impunzi imyaka myinshi cane, nukuri nta murundi n'umwe nifuza kuba impunzi. Rego kwa bivuze nyene naramuremesheje asubire mu gihugu ciwe, kandi Jesi nibaza ko hari ingorane niniya cane gose, usibye ko no mukebura ivyo yakeka ko ari ivyo nyene bamuronderako. Ari nivyo nyene ko namutekerera. Kurabona baragenda ngaba bagashuha mu mikro bakavuga uko bishakiye, muri umuntu ari hirya canke hino bikamushavutsa, basanga biramushavuje nyene ashobora ko uburenganzira bwo kwitura inzego. Mugabo benshi rero barakunda kuza bakandaba nkabahanura, nkeka ko bari bafise ico bapfa, mugabo sinibaza ko ari byo navyone ni ikintu kitashobora cotorerwa umuti. Mugabo nta politika arimwo, nta muntu yishe, nta muntu yivye. Ndazi hanze ukuntu hameze, umuntu ni bubi cane gose. Hacaza abantu benshi bakagutaka guhindura mu mutwe, bakakubwira ibintu bidashoboka, uburyo n'igihugu cawe gitinya kurusha, unacanka kurusha. Sabwe sesa wara nyamugutiye nabaye hanze, nabaye impunzi imyaka myinshi cane gose, ndabizi ubu icyo arico. Na mundiro nshikira no kwifuza yuko abimpunzi oya navyo nifuza kabisa. Yo rero aci arankundira acagagara uyu ngaha rero impanuro yimutekere
arabo nkumbure yababaje araza kubasaba ikigongwe ariko namubwira uti wowe subira ku murongo imvugo imwe imwe ugerageze kutasubiramo yabinyemereye yabinkundi murakoze Cheval no musaraba ugiye ukibitangura wabitanguye bishushe ariko hari abantu bavuga ati Cheval turamwanka kubira bino bitutsi ndenga kari mbivanye n'imico yacu no musi turimo niki usaba ko bagushavuriye utabazi canke n'abakunzi wa muri rusange icyo no wasaba ngo urabona ikintu cyose uri kuragikora kigira inzira zibiri inzira y'Imana n'inzira ya Satani muri izo nzira zibiri rero harashobora kubaho imwe ushobora kwihendamwo basanga urayobotse Satani kurusha Imana ukaca usanga urimo urinjira cyane yani ukaca wirekura cyane birenze ukaca usanga harabukomerekeje mu mitima akaba hariho n'abandi baca bagufanira yuko uriko urakomeretsa abandi kuri ivyo rero nagerageje kubiraba nca ndatahura yuko muri ibintu bibiri umuntu aba ariko arakora no kwicara karaba ico agiye gukora icarico ko kitariko kirababaza abandi ngo kiryohera abandi ahubwo twokwiga gukora ibiryohera abantu bose naho utokora ibintu ngo abantu bose bagutera amashurwe cyangwa bagushimira ivyiza wakoze muga tukagerageza basi gushiramwo akagozi basi ko kugira duhana amahoro muri make ego buri muntu wese yumva ko nabona namushavuje narakoze ikiganiro kikamubabaza kikamushisha kikamutirimutsa ku mutima vraiment ndamusavye imbabazi kabisa hari hose mbabariye cyane narugwaruka rutoyi cyane wabigiye rubona yuko kugira umenyekane ari mu guca mu nzira yo kuvuga ivugo ndengakarine no musi nize impanuro ushobora kubatekerera bo jeco nababwira bo urumva bo baracari bato cyane hari n'ubutwamenya hundi no bahanura yuko kwanza twenyene nitwe tugiye kubaha akarorero keza ko bazovuga ati Cheval yarahindutse babona ibikorwa dukora ko biri diferent n'ivyo twahora dukora kera nabo kumbure bazoca bafata inzira nkiyo twebwe toba turimo ko baba bisunga ati jewe natanguye gukora ibi kubera Cheval amaze kubona ko mpinduye tugakora ibintu ama content afise ishusho nziza mu gihugu ashimisha abantu canke yigisha abantu kumbure n'abazovuga ati kaduhindura kuko tugumye muri ibi je narabibona abana bakiri bato nkabona ama content bariko barakora ivyo bariko barakora abona je ubwanje birandenze zo kuvuga bo baranavuga n'ivyo je ntavuga nanje nkabona ati ibi bintu vraiment nta ntu bizodushikana narimaze n'igihe atari ibiganiro nkora ko yuko ibi biba nariko ndakora ibintu vya cinema nasa n'uwari yabihevye muri make ego waronse umuntu aguhamagara akubwira ati no musi garuka mu gihugu cy'u Burundi turabe ko twosaba imbabazi kuko nta cyaha kinini wakoze niki umushimira muri rusange sabwe niki ushimira ko wakugarukanye yakwitayeho uri mu buhungira avuga ati garuka mu gihugu cyambere ndamusabira ku Mana imuhezagire cyane kuko si umuvyeyi ambaye hafi ejo gusa nivyaye nyene umuvyeyi aravyara abana benshi mugabo uca usanga umwe wese afise ingeso ziwe wasanga ujya akunda gukina umupira agataha saa 3 z'ijoro uwundi aja kunywa inzoga agataha saa 8 ariko nk'umuvyeyi amaturi hafi aduhanura katubwira ati ibintu ni mu bigenza uku kora amakonti yaramaze kumanurana kenshi yamaze kumanurana ashika gatatu nkuko yabivuze bivanye naho umuntu aba yarakuriye hari igihe usanga mu mvugo wowe uvuga wirekura bivanye no kuntu wakuze twababo ntituvuga nk'umuntu wa ruguru twebwe urumva ikikujemo nico usanga wavuze hari naho nawe wewe kubera ubumenye ariko muvuga musanzwe muvuga ucibona nk'ibisanzwe ariko akaba hariho n'abandi babibona nkaho umenga uriko uratitura ya mico y'ikirundi ariko kuko yanyagishije umwanya munini n'ubu twayaze umwanya munini nize byinshi natahuye byinshi nanje sindi umwana muto imyaka afise ndashobora gutahura ikintu umuvyeyi abampanuye kandi apare yo kuvuga ya social media arabizi ko nsanzwe ndi umuntu nubaha ndanamwubaha cyane nawe arabizi ni kuba mu gihugu ukaba uri mwene gihugu w'ico gihugu ariko hariho no kuja gutembera bitandukanye no guhunga no musi nicaye ikintu uvuga ati muri no misi mike nari maze hanze y'igihugu ntafise uburenganzira bwo kugaruka ubwigeri nize iki cyane cyane bitandukanye naho narindi ikintu ca mbere cyo nize nasanze guhunga igihugu ubusa n'umwana mutabuze iminu kuko ikintu ca mbere coco ububaye imfuvyi ubugira kabiri kuba mu gihugu kitari icawe ntugisaba amazi aho ugeze kwa kundi wari ubimenyereye iwanyu ntugishika ahantu hose uramutse abagenzi iki n'iki n'iki twebwe ngaha mu Burundi urasonza umugenzi akakugaburira akagufungurira
muga mu mahanga siko biri. N'umurundi iwanyu muzinanye umuromanya ntimuzinanye. Wewe urajeba nyene ukangara nimba kuzi ni sawa wari busy n'ivyo. Cyo gituma rero jewe no hanura n'abandi bajene bagenzi banje kuko jewe kumbure birashobora kuba vyarabaye nk'isomo kugira binyigishe nanje nzovyigisha abandi. Tugerageza gukunda igihugu tukanagikundisha n'abandi tukagerageza no kwiyubara gukorera amakosa ku gihugu. Kuko iyo uvuye mu gihugu uri hanze y'igihugu kuvuga biroroshe ariko mu mibereho y'ubuzima bubayemo biba bigumye cyane gose. Wanashima ukiva mu gihugu tutangura gukumbura ibintu byose byo mu gihugu warukeneye. Yego cyane. Netre muvaye nikaye kajambo canke n'impanuro mwotekerera n'abandi bari muri iyo nzira canke bakiza nabivuze mugabo je ndabatahura kubera yuko nama difference y'abantu mugabo ndababwira ko bose bagomba kumenya ko ari abarundi kandi bagomba ari abarundi kandi ko ari abarundi. Rero gukurikira umurongo w'ikirundi ni ngombwa kugira ngo ukice bita harmony umwumvikano muri twebwe. Communication bikini kintu gihambaye cyane benshi nayo maîtrise. Rero usanga rero bibagoye nkena kuvuga yakuri hariya nundi hariya yamenyushukira mugabo ndaraba ukuntu nka politiki y'igihugu ukuntu imeze ubu nk'ukiramutswa vraiment aritaho ugaruka cyane baza yuko byinshi byo genda birahinduka. Rero nkaca mboneraho n'akandi kantu usaba abatwara Burundi ubu abajene barafise akazi kenshi bashaka ubuzima bashaka kubaho. Ibyo ni by'ama konti ya YouTube bugura za Kenya mu bigo bya banyi za bigo by'Abarabu yuko leta y'u Burundi igerageza kuraba kundi igira amasezerano kuko n'amadolari menshi cyane aja hanze atera amakori ngaha mu Burundi kandi bagikuyatora baca babaha intija nikize kubera yuko barakuramo amakori kubera ko Burundi n'ubu nzi impano abana bacu bafise batogira amasezerano n'iyo societe ya YouTube hama bugura amakonte yabo ngaha batura amafaranga yabo ngaha bariye amakori yabo ngaha kandi biteze imbere bateze imbere n'Uburundi n'ababo. Murakoze. Akajambo k'agasunikaro bafana ba n'umunsi werasanzwe bagukunda bebagiye guhona gute nikaye kajambo kado ku bafana banje basanzwe bankunda bakomeze guma bankunda mugabo Abahora banshigikira mu mvugo zitaryoshe turahukanye nabo ngiye kuza ndakora ama content arimo impanuro arimo amajambo yubaka abandi kugira n'utahora kuko hari naho nahora mpura n'abantu bavuga ati je ndakunda ibintu vyawe muga hari guca usanga hari utundi tuntu washizemwo ndi kumwe n'abana canke n'abandi bantu tukanjena. Nababwira yuko rero ngiye guhinduka ngiye kuza ndiga cyane ko nahubwiye bivaye naho umuntu aba yarakuriye hari naho usanga ikirundi kikugora kandi uri umurundi nige cyane kuvuga ya mvugo bita mvugo mbabarira amatu kugira buri muntu wese aba umufana wanje basi. Murakoze. Umushaye kintu waruhumbuye kimwe canke bibiri aka kayaga ko mu Burundi n'amazi mu Burundi. Murakoze cyane kandi agushimire twibaze ko abakunzi b'ikiya na open mic canke abakunzi bibijanye no kwingerukana umunyebuzo zo kwitagadura canke kwinezereza bimeze neza cyane nibaza ko ibintu bigiye guhinduka uko biri no musi kubirijo iciza nuko kubita umuntu inkoni nyinshi ahubwo no kumuhanuza amajambo menshi atuma umuntu umuhanura inkoni zo ziratuma umuntu azimenyera bigatuma yangeso igumira kwa kundi. Nikanda basimire kuba mwa inyitabe muri kigana cha open mic. Murakoze cyane. Merci beaucoup.